Reka nongere mbahe ikaze mwese barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri yimonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bifanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere by'umwe banywanyi dusubiriye kubana namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri yimbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Kuri aya masaha rero tubazaniye amakuru menshi, amakuru muba mwaranyegejwe, haba ayo muri politiki, haba ayo mu mutekano, amagara y'abantu, agateka kazi na muntu, ndetse n'amakuru yo mu kibano, yose tubashikiyeyo muri aya masaha turayabazaniye. Reka tubabarire zimwe mu ngingo nkuru nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko kuri aya masaha turanyarukira mu mugambwe CNDD FDD turabe kubijanye n'urupfu rw'uwari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Kuva umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yashikanwa mu Dubai, mu bitaro by'i Dubai aho yagiye kuvurirwa, murabizi haravuzwe amagambo menshi cane agaruka ku magara ya Reverien Ndikuriyo ubwo yashikaga mu bitaro muri Kenya. Murabizi neza ko ngo hoba hari amakuru yavugaga ko yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Hari nari makuru twaronkejwe n'amasoko yacu atubera ko ngo yoba yaragambaniwe na Hussein Rajabu, ndetse yoba ari nawe yashakaga kumusubirira. Twarose kandi amakuru avuga ko Hussein Rajabu ngo atoba yarahawe ishano, ahubwo ngo yoba agwaye ingwara y'igisukari ndetse n'umugera wa sida. Pacifique Ninahazwe mu kiganiro yakoresheje ndetse ari kumwe na Bob Rugurika bagarutse ku bugwayi nawe bw'uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Bagarutse nyene gusa bo bateye iteka abarundi, ubwo nyene hari ubutumwa abarundi n'abarundikazi ndetse n'abanyamugambwe ba CNDD FDD bari bandikiye ubutumwa Pacifique Ninahazwe bamubaza ukungene ngo azobasigurire ukungene amagara y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yoba ameze. Reverien Ndikuriyo rero ubwo Pacifique Ninahazwe nyene yagirishaga ico kiganiro yasiguriye abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD ko Reverien Ndikuriyo ngo yoba yari amaze gutora agatege, gusa ngo bikavuga ko ngo yoba yaragihemera mu vyuma bitanga gaheme. Gusa Pacifique Ninahazwe yavuze ko yababariye ko Reverien Ndikuriyo ngo yoba agafise ikibazo co mu bwonko, akavuga ko rero ngo yarafise ikibazo ngo kuko ngo hari gihe akuraba akakumenya mu kandi kanya agaca akwibagira. Gusa yari yababariye ko amagara ye yoba nyene ngo ariko arakurikiranwa n'abaganga, ndetse yatanze n'umuco avuga ko ngo amagara yaba atakimeze nka mbere, ngo yoba ndetse atakiri no muri moruge nkuko n'ubundi imbuga ngurukana bumenyi zabisiguraga. Mu Burundi abanyapolitiki batandukanye ndetse n'abanyamugambwe CNDD FDD babandanyije bidoga bakavuga ko amakuru yose ajanye n'ubugwayi ndetse n'amagara ya Reverien Ndikuriyo yoba yaranyegejwe. Aha batonda agatoki umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ko atagakuru namba ariko arabashikiriza. Nyuma yaho rero Reverien Ndikuriyo yaciye ajanwa mu bitaro ngaho i Dubai, ndetse i Dubai yishikayo bavuga ko yoba ariho yacikaniye ndetse ngo umutima waciye uguduka. Ejo bundi twararose intahe y'abari bari ngaho mu bitaro by'i Dubai bavuga ko nyene umutima we waciye uguduka. Kuri ubu ngubu Reverien Ndikuriyo yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ibyo rero nabyo sibyo tugira tugaruke ko, ahubwo tugiye kugaruka ku kungene ko shika ubu umuryango wa Reverien Ndikuriyo woba nyene washikanye ikiziga ca Reverien Ndikuriyo mu isengero, ngo nyene bagiye gusaba igisabisho kuri ico kiziga nyene c'uwari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Umushumba wa Eklezia Katolike mu Burundi nyene niwe yahaye nyene bashengereye hama nyene ngo baca baha igisabisho ico kiziga
wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ayo niyo makuru tuje tubasigurire ku buryo bw'idonido. Mu yandi makuru rero tuza kugaruka ko hari abarundi baduhaye intahe bavuga ko ngo hari amakuru barose avuga ko ngo Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo uyobe yarasohowe agasho k'iperereza, hakaba rero ngo bahaciye iminsi ibiri, ariko ngo nta makuru barose ngo uyu nyene Muporo yoba yarajanywe. Yagize ati ntituzi ko yoba yaraciye ajanwa mu ibohero rizwe, wogira ico amenye yo twandikira kugira tubandanye ukurikirana amakuru y'uyu Leonidas Hatungimana. Uyu muntu rero amaze igihe kinini ahamwa bidasanzwe. Colonel Muporo ni umwe mu batanguje urugamba rwa CNDD FDD mu mwaka w'1994. Abanyakinama i Bujumbura bama bavuga ingene yabagwaniye inyuma y'intambara. Muporo yinjiye igisirikare c'u Burundi aranakora mu biro bikuru by'igisirikare. Muri Nyakanga umwaka wa 2015 Colonel Muporo yafatiwe aho yakora mu biro bikuru by'igisirikare ajanwa mu iperereza, aho yamaze iminsi myinshi ahohoterwa apfungiwe mu musarane. Nkuko amakuru rero duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu Burundi avuga ko mu nyuma yahavuye ajanwa mu butungane yagirizwa ko ngo yafashije abiyamirije ikiringo ca gatatu wari perezida Pierre Nkurunziza. Bivuga ko rero ngo yapfungiwe Igitega muri 2023. Nabwo uyu Colonel Hatungimana Leonidas uzwi nka Muporo yiyamirije igandagurwa ry'umunyororo ryakozwe na Atibu Jafeti, umunyororo adasanzwe yakorana n'abategetsi harimo ndetse Procureur General wa Gitega. Aho rero ngo aho guhana wishe umuntu, Muporo ngo niwe yahanwe yungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Muri Gitugutu 2024 Colonel Muporo yarasohowe ibohero rikuru rya Mpimba asubizwa mu iperereza i Bujumbura. Ivyo biratandukanye n'amategeko. Uyu rero yabandanyije agira ati nta munyororo akurwa mu ibohero agasubizwa mu gasho kwa OPG. Tumaze amezi hafi 4 dusemerera dusaba impamvu Muporo ari muri documentation, kugeza ubu ni agacerere. Ngayo rero amakuru y'uyu nyene Muporo cyangwa se Colonel Leonidas Hatungimana kuri ubu rero bivuga ko atawuzi irengero ryiwe. Reka rero n'ubundi turabe nyene kuri ya makuru twari ko turababarira ajanye no kuba nyene umuryango wa Reverien Ndikuriyo wari wajanye ikiziga cyo wari umunyamabanga mukuru nyene umuganga wa CNDD FDD ku ngoro mwishengero kumusabira igisabisho maze ace ashingurwa. Kuri ubu rero igisabisho kiraheze. Umuyobozi umupatiri wa Eklezia Katolike akaba ari we rero yahaye igisabisho kuri ico kiziga cyo wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Muri CNDD FDD abagumya banga ndetse n'abanyamugambwe CNDD FDD ni shavu ntangere, barashavuye cyane ngo kukuba wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD aryamiye akaboko k'abagabo, ndetse bakanavuga ko yoba ngo yaragambaniwe, ari ubugambanyi ngo bwoba bwarakozwe n'abategetsi by'umwihariko abanyapolitike mu Burundi. Aha Barundi bakadonda agatoke umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse abandi nabo bakavuga ko ngo Rusendera Jabu nawe yoba afise uruhara rukomeye mu igandagurwa ry'uwari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Reka rero amakuru yacu tuyasozerere ngaha mwe bamanyi mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri mashiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tuyasozerere ngaha, gusa ndabibutse gufyonda sabone na partage maze muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri mashiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV.
reka rero amakuru yacu tuyasozere ngaha, turaza gusubira ku mugoroba, amakuru yacu yo nagasaga.